umutumire wacu ni Patrick ni watwara Frodebu. Frodebu quand même yamaze imyaka itari mike iri au pouvoir. Hama umugambwe novuga ufise experience cyane mu bintu vya politique, irimwo abantu b'inararibonye, umugambwe urimwo ba Leonce, urimwo ba Domitien, umugambwe tuzi kwa abantu tuzi. Donc Patrick ariko aragira coalition yo guhuza aba opposants bo mu Burundi nabo hanze. Ni kuri ico kiganiro tuza kugira, araza kutubwira amahigwe yumva yoba afise yo kuzotsinda umugambwe uturuhishije cane gose witwa CNDD-FDD, hamwe na programme peut-être baba bafise yo gusubira kunwanisha abarundi mu gihe boshoboye gutsinda. Mu bihuha jewe ubwanje numvise, nibaza yuko namwe mwumvise, ari naco gituma mwaje kumviriza Space, vyoba vyaravuzwe yuko Patrick yegereye aba politiciens batari bake, araza kubatubwira n'amachansi yoba afise yo gukorabora na bamwe bamwe n'ibindi vyose. Ubwo nuko reka tumuhe ikaze. Karibu gose cane Patrick. Patrick, nkuru nziza, karibu gose. Yugure micro, yugure ka micro, hariya nyene yafyonze. Yego Patrick, clique à gauche, en bas à gauche. Okay, muranyumva? Yego turakumva neza cyane. Mbanje kubaramutsa nongera ndamutsa n'abariko baratwumviriza bose. Allo? Oui, turakumva Patrick. Yego murakoze. Nakurikiye ngira ndoca ngira ko nkatangura kuyishura ivyo watanguriye ko. Yego gose, yego. Nkuko wavuze ko ndongoye umugambwe Sohanya Frodebu, ivyo nivyo. Aba bavuze ati narakurikiye ndabona ko muri ko muragira urunani mu mugambwe Sohanya Frodebu. Yego nivyo koko two turagira urunani. Mbere turiko turagerageza kwegeranya ko dusangiye akazi aho no kwita abanyepolitike bose. Nibo twatanguriye ko kugira ngo dufashanye urugamba rwo guhindura ibintu muri iki gihugu. Ico nico tugeze ko aya masaha, ico gikorwa turiko turagikora. Allo? Ndabumva neza Patrick, ndabumva. Yego navuze ko ico gikorwa kiriko kirakogwa, ngirageje kwishura ibyo wambajije, ugira kurambaza ati mbe none woba umaze kwegeranya bande? Ndacabandanya. Hari amazina twumvise akaze cyane mu bo wegeranyije, ntituzi ko ari byo, ntituzi ko ari bihuha. Twumvise yuko Rwasa kujya leta yamimuzungagiza imwiba imigambwe, agira FNL bakayimwiba, akagira je pense FNL Intwaramiheto je sais plus bakayimwiba, akagira CNL bakayimwiba. Ngo mwoba mwarashoboye kumwegera, hama turumva aussi ko hari n'abandi ba opposants bo hanze mwoba muri ko muregera. Mwotubwira liste yabo mumaze kwegera, si c'est pas encore un secret, nimba bitwaca bibicira akazi, comme ça tukinjira dans le vif du sujet. Kubegera bose turiko turabegera, ariko ko amategeko avuga ko urunani rutaremegwa, urumva ari dushobora kubivugira hejuru. Kumbere nihagera tuzobivuga. Kumbere rero ivyo nabonye abantu bavuze cyane nshobora gutanga ko umuco ni kuvyerekeye Dr Jean Minani. Dr Jean Minani twatezwa kumurondera kubera yahora mu mugambwe Sohanya Frodebu awuvamo. Ico cyo twatwanyigireho cose yo kwegeranya inzira guhinduka zose aho ziva zikagera. Mbere twarafashe n'ingingo ikomeye cyane mu kwezi kwa kabiri, aho twafashe ingingo ko umufrodebu wese waravuye muri Frodebu tumwirukanye canke adebukiwe canke se kumva izindi zo twafashe ingingo ivuga ko bose bemerewe kugaruka mu mugambwe atakirinze gusabwa. Ni muri iyo ntumbero rero Dr Jean Minani yagarutse muri Frodebu, ubu ninzira guhemuka nkatwe twese. Aho niho nashaka gutanga umuco ujyane twamwegere kugira tugire urunani, ko twamwegere kugira agaruke mu mugambwe wiwe yahoramo Sohanya Frodebu. Donc abandi nabo turiko turabegera buhoro buhoro, kumbure nihagera ko urunani turumenyesha rukaja habona muzoheza mu bimenye, ariko ico gikorwa turiko turagikora. Jean Minani aje azananye n'imigambwe bari kumwe muri Senarede canke aje ku gatwe kiwe kugira muri Frodebu musubire kwiyunga?
Jean Minani yaje ku gatwe kiwe mbere azana nabo bari bajanye bose muri yahora yitwa Frodebu Nyakuri yaje nk'umunywanyi wa Sanya Frodebu nabo bari barajanye muri Frodebu Nyakuri bose baje bagarukanye. Allo? Ego Rumata hari ijambo mwari mufise mushikiriza? Ego ndabaramukije cyane Patrick. Yego mwaramutse neza. Ego urumva jewe mbanje kubaha pole kuko ibintu twabonye mu misi heze byari biteye ubwoba bica n'imvutu kuko twumvise ko mwagize accident ukuntu twavyumvise bituma abantu benshi bakekenya bavuga ati est-ce que yari accident tumenye ati umuntu agize accident canke hari ikindi kintu cari inyuma twe dushaka muduhe umuco kuko byavuzwe yuko hari umuntu umwe kumuvana ku telefone mumubwira muti hagira icomba muramenya nivyo mwarabivuze byo byagenze gute ntimufise ubwoba ko ari ikintu mwava mushikirwa namba ari ivyo kuko wumva turavye ibihe turimwo nayo makoalition muko muragerageza gukora ntimubona yuko muri un peu que vous dérangez un peu le pouvoir uko byagenze ibyo byarashitse wo twako turavugana iryo jambo rero mubariye kubera ubonye ugize insanganya kandi yari insanganya yoroshe narayimubariye iryo jambo narivuze koko ibyo byarabaye kandi uravye ibihe turimo ukaraba n'insanganya yabaye ntubura kugira amakenga narayagize ariko aya masaha sinokwagiriza ngo ni nakabikoze canye ni naka kuko ntawe nabonye ntawe namenye ariko amakenga yo narayagize kandi n'ubu ndayafise. Allo? Ego turabumva njewe mfise ikibazo rero kandi kuko urumva twashaka tubanze tumenye kw'ivyo muvuga muti muko gerageza coalition kandi d'abord jewe ikintu nkunze cyane kuko namanda bivuga nti nibaza yuko politike y'igihugu yo abantu botangura kwijamwo na cyane mvuga ugwaruka bakayijamwo jewe mbonye mutwara umugambwe nka Frodebu biranjohera cyane kuko vous êtes jeune kandi nibaza ko mufise n'amayide novuga nta ari progressiste ukuntu par rapport ivyo igihugu cacu yaba muri passé yabyo dushaka yabisa higeze urumva ibintu biha icizere abarundi narijya muzi ko la population y'u Burundi ri jeune urumva ni vyiza ikibazo rero mfise iyo muvuze ngo coalition tukaraba abantu bavuga ko muko muragereza kugira ama coalition cyangwa mugerageza kuvugana nabo muzokora coalition mumbabare ndabibabaze kuko nibaza ko mfise uruhusha kuko nshaka kuba direct mugasizge ndabigenza iyo muvuze coalition tumva Gwasa twumva Minani nta kintu ubona ko hari ikindi kintu gikeneye coalition y'u Burundi mwumva mwe mushaka ni coalition kuko urumva abantu babivuze arige bashavuga ati est-ce que ko tutumva muja kurondera iprona ko mutarondera iyindi migambwe intumbero mufise niyihe cankwe hari ibindi biri nyuma muzokora Ebwe ubwa mbere ngira ngo ntigitangura kuvuga nabisiguye neza navuze ko umuntu twa Minani tariko tugira kwatsi Minani yagarutse mu mugambwe yahoramo wowe uniturinda kugira coalition ubu ninzira guhemuka yagarutse muri Frodebu hama muvuze Rwasa navuze ko gushika ubu hataragira ko tuvuga abo turiko turashaka kugira urunani ariko nawe tuzomurondera ko nawe n'umurundi mu bandi nawe nitwaje kugira urunani akumva koko yo kwinjira mu runani umugambi wa Frodebu uri kurategura bibereye canke abyishimiye azojamo nayiprona mbere n'umukore iprona na mu telefone ushima nta misi biri haci ndamubira ko ndamukeneye kandi yambwiye ko atari hafi ari mu gihugu cy'Ubugande by'akazi ko niyashika tuzovugana kuko nawe nyene ngomba kumusaba ko avyemeye twofatanya ugo rugamba no kuvuga ko rero turiko turondera umurundi wese yifuza ko ibintu byohinduka mu Burundi wese turamukeneye aho ava akagera tutaravye umugambwe tutaravye n'ubwoko dukeneye abarundi bose bashaka ko ibintu bihinduka mu Burundi none bashikenda kubatse nk'ubu uregereye Iprona baremeye uregereye bagwasa baremeye uregereye umurundi wese kuko nta murundi numwe adashaka impinduka kuko nta murundi numwe yipfuza kugura inyama kuri 50,000 kandi turazi aho vyatanguriye turazi intwaro vyatanguriyeko none
okay muragize coalition harabaye amatora CNDD-FDD ikivuga yuko mwaronse 1%. Mwese mwiteranyije mwaronse 1%. Muzoca mubigira gute? Hariho umugambi wo kwishigikira mu matora wo kuvuga uti nk'ubu mwaturenganyije muzoca mugira nka bijya je nabonye Gwasa yagize wa mwaka igihe bamwiba amatora kuko Clement Mabara yamwivye. Twese turafite inshuti n'abagenzi bakora muri seni abantu baharura bavuga bati yaronse n'imiburiburi 97%. Mugabo tubona agenda ko imprima impapuro muri Mex ari kumwe na Tatien Sibomana nimba ntihenze avuga ngo azotwara muri East Africa vyahereye hajya ntitwasubiye no kumwumva. None Patrick dufate bakubwiye bati waronse 3%. Uronse imigambi 10 bakazokubwira ati waronse 10%. Ati turabugenda utwara hani komine gutya ayi muzoca mubigenza gute? Twebwe jewe aho mpagaze kandi twese murane zoba duhagaze aho tumaze kuvugana nibaza neza ko bitazorinda gushika ngaho kubera nitwamara kugira urunani koko niba twemera ko tuba dufite urunani rwo guhindura ibintu no kuvuga ko amategeko turayazi uko yubarizwa turabizi ko bacungera amatora tubwiza gucungera amatora vyanka bikunze ku mabiro de vote yose ame gucu Burundi no kuvuga ko ingwano turimo kandi twakubarira no kurondera abamandateri bazohagarikiye amatora novuga ko bazovaho buri wese afise PV bugara baharura buri wese azana PV novuga ko twese turi kumwe tukaja hamwe naho vyogenda gute nta matora ashobora gusubira kwibwa mw'iki gihugu abarundi nibahaguruka twese tukayacungera koko simborano namwe bizoca nta namwe bizoca ndabizi neza kumbure byagiye birashika kubera mu matora heze wasanga wese yijana wese ari mu vyiwe uburo twaramaze gutahura ko twiza kugira urunani kugira ngo ntihagire umuntu asubira kuducamo vyaka bikunze rero no bahumuriza ko bitazogeraho biba amatora ntavyo nibaza simbora ukuntu bazobishobora. Okay dufate muracungishije abantu kuko bavuga bati burya amatora urayakora ukiyamamaza ariko hatsinda ubuharura kandi mu Burundi turabizi umaze imyaka harura gutangura 2010 nibo bazanye izije zo kuzimya amatara zo gucisha amatora kawaida mu Burundi uko tubiheruka nta muntu yahora twisha. Mugabo dufate muracungishije abantu hama muracunze hama barabigize kuko bakoresha igikenye baravuze bati bon naho mwacunze naho mwaharuye naho muri ko mwiha 100% twebwe twabahaye 10. Patrick muzoca mubigenza gute? Naho nzi ko bitazohashika ariko nibyarinda bishika kuvuga ko azoba badutoye niho bazoba bari nabanyagihugu nibo banye n'igihugu ubwo nibo bazoca urubanza nibo bazomenya igica gikurikira uko nibo bazoba bibye urunani ngo bazoba bibye abarundi cyo gihe abarundi nibo bazomenya inzira bafata kugira ngo bamenye ingene barekrama amadruwa yabo nuko ndabyumva nuko ndabibona. Okay reka rero mpave mpa ijambo abandi bantu kugira ikiganiro tugitangure sawa sawa. Kiretse Rumata hari ayandi makesyo yarafisa poza amatuce dutangura guha abasavye ijambo. Ego jewe ngiye kubaza ikibazo kimwe cyonyene kuko turazi yuko normalement abantu benshi bavuye muri Frodebu bagiye muri CNDD-FDD no kuvuga ngo no munsi Patrick ariko arahimiriza abantu ati nimuze kandi n'ikintu cyiza abarundi bose bipfuza ko abarundi boja hamwe kugira ngo kameme ibintu bihinduke mu gihugu turabona nta muntu n'umwe atabona iyo biri aho bigeze hama tukaba tuzi ko n'ico gihugu aho kigeze cagejejweyo n'abarundi bene wacu none eske abantu baje bakava muri CNDD-FDD bakaza bakagukurikira Patrick mukaja hamwe uje ni mwafata ico gihugu ntizoba dusanga turi muri vya bindi nyene atakintu cahindutse? Oye byo ntibishoboka none iyo abantu bagiye kwitoza bafise imigambi mikuru nyamukuru bashikiriza no kuvuga ko nibarinda rero bavuga ati reka tuve muri CNDD-FDD kandi kuvayo koko bazovayo niyo mpamvu nakubwiye ko twafashe ingingo yemera umuntu wese yahuze muri Sahwanya Frodebu kuko abivuze neza bari muri CNDD-FDD nka bose nka 80% bamye muri Sahwanya Frodebu twafashe ingingo rero iborohereza kugaruka ataco turinze kubasaba nabo ataco turinze kubasaba mwabivuze neza
ngaha ibintu birazimbye abantu bose ubuzima burazimbye ibintu ni byinshi ngaha bitugoye nabo bibagoye nkatwe numve ngo nabasende David rero n'abarundi turamana harimo abagenzi harimo inshuti nabo ibi myidogo dufise nabo barayifise nkibaza ko rero utova ahantu kandi ngusubire gukora vya bindi nyene none muri Sawanya Frodebu ndabye imigambi dufise ivyo ntibishoboka ico nicoshoboka ko dusubira muri vya bindi nyene kandi aya masaha aribyo tugo turagwanya ntibishoboka. Okay, rero dushatse dushobora guha amajambo abantu kuko ndabona Yego kuko ndabona abantu benshi baba batangura kubaza bati Frodebu yaragize amagenocide n'ibiki reka hari ivyo bafise babaza utanga gutanga ijambo ku washitse ubwa mbere tukaza turakurikiza par ordre d'arrivée. Nta kibazo ariko nagoma nsabe abantu bariko barasaba amajambo s'il vous plaît reka tuje ku mwanya maximum 3 minutes y'ikibazo nibaza ko 3 minutes ibikwiye hanyuma umutumirwa arabishura ari ouvert nta kibazo na kimwe arabishura gusa no kubaza mushe mu bufura muvugane ubuntu ibibazo byose bwifuza ariko ntimuje mu bintu bitakenewe tubazanye tubaze neza kandi batwishure neza kugira ikiganiro kigende neza twumvikana reka duhe ijambo uwitwa Guillaume niwe mbona yatanguye kuduga uwundi nabona yamanutse hama turasubira uwundi nyuma murakoze Guillaume. Murakoze ndashimiye mutumere Patrick Nkurunziza ndafise ibibazo bisa nk'ibyegereye ivyo Reynod na Rumata bavuze uracari muto uri muri generation nshasha ivyo Burundi wagiye wikurikirana hafi nubwo utari muri vyo yaba ivy'amatora yaba muri rusangi uzinanye na benshi surtout mu bungano bw'iwanyu cyo bagize kimwe cy'abanyagihugu naringiye ndakubaze Patrick nibi bintu bitanu utubwira ubunyene ubona ubarira abarundi kuko nibaza ko uri mu leader di parti Frodebu ni urongoye mu Rwanda Sawanya Frodebu bisigure ko bidahindutse urashobora no kuba ari we bashira imbere ari byose bizovana n'amakoalition ni ibintu bitanu guha abarundi bakisangamo ko bumva bo gushira imbere gusumba aho bari yabari muri CNDD cyangwa mu yindi migambo. Icya kabiri bavuze kuvyerekeye amatora ko muzoyacunga muzoyakurikiza uravuga ko muzoshira abamandateri n'ikihe cabuze ubuheruka uko hari ibice bijamwo n'ivy'amakode electorale hacajamwo n'abo bamandateri n'ikihe cabuze ubuheruka ko na gwasa rafise abantu hirya no hino bitubona amapeve yo kuvuga ati ubusuma bwibwe aha uravyanfa uko ubu hari uwatsinze n'uwatsinzwe uwatsinze yitwa ko yatsinze uwatsinze ati nije natsinze ngiye peve niba atari banga nibaza ko ari kuvyo ushoboye kushobora kuduha n'ikihe cabuze muvuga ati ubu unye twe tuzobigira gutya kandi vyapfiriya hama ikindi kibazo nibaza ko ari cyanyuma ca gatatu okay ndaza kuvuga mu nyuma muduhaye nyinshi kuri ivyo mwakoze. Ego murakoze wambajije ati none nk'ubu ibintu bitanu no guha byihuta no vuga no shiza abarundi ivyo byo mbere biroroshe cyane ica mbere jewe no gushikiriza byihuta no kubanza kuraba neza ko murazi ko hanze tuza gukorera ko ca mbere hari impunzi two kwihutira ubwa mbere na mbere gutahana impunzi no umugambi wa mbere duse muri Sawanya Frodebu aho mbosi ngenda bisigura neza wasabye bitanu nenda kuko nyine babinsabye ica kabiri hari ikintu kitwa kugwanya ubusuma urazi ko ubusuma mu gihugu cacu bwiraye ari bwo buranga abantu benshi batwara iki gihugu nico cyo twihutira kugwanya cyo twubusuma hama gukurikira abantu bafunzwe bazira ubusa n'abandi bafunzwe bazira bya politiki ico rero ni ikintu tuteza gukora vuba hama rero ikintu cyo kubariza agateka kazi na muntu aho umurundi wese yidegembya agatembera adakebaguzwa ico ngira ngo bitanu bya mbere ndabivuyeho hama ikindi mwabajije mwavuze ati none
kuheze bibashoboye kwiba amatora ayo mapeve none byapfiriye he kugira ngo mapeve atabayeho no kuvuga ko nabikubwiye twarasamaye ntitwagize urunani ko twarabonye ko kugira ngo dushobore ubutegetsi buri ngabisa kwirunani kubera nakubesha ubu nta mugambwe numwe umwe wo kwijana ngo ivyo bintu ubivemwo ubishobore wonyene ariko iyo abantu bagiye hamwe ari benshi byaka bikunze birashoboka kandi namwe abenshi ndazi ko muri hanze aho muri hose ntimugire ngo urugamba rwasa abanyafrode n'abashaka kugira urunani gusa namwe mwiza kudufasha aho muri hose kumurafise abantu ngaha mutsa guhimiza kugira badufashe kugira ngo tubishike ko byaka bikunze ico nagisiguye neza no kuvuga ko tuko duhimiriza abanywanyi bacu bose baza mu zona niko babwiza gucungera amatora kandi bagatahana peve ku muri ico gihe harabaye gusamara ariko ubu nta gusamara kuzobaho ko ubu twaramenye aho bipfira hose ro twaramaze gufata imigambi yose yo kuhakosora murakoze twabumvise mwakoze cyane nibaza ko Guillaume wabyumvise Guillaume mwatahuye nibaza ko mpava ndakumana kugira twakira abandi namba ikindi kibazo waruvuze ufise ndakureke ukibaze umanukire rimwe natahuye ndashaka kumanuka merci wa kabiri yaduze nibaza ko ari ni Ray niwe yaduze ni Ray kuko abandi bamanutse sinzi yo bagiye okay Oui, murakoze Reynold Rumata n'umutumire nashaka kubaza tubazo tubiri dutatu umuntu Patrick Nkurunziza n'umuntu ni muntu nde urashaka kutwidondora ku batakuzi comment tu as évolué naho we évolué cyo ni cyambere icya kabiri nagira mbaze muri Sawanya Frodebu imigambi n'imigabo mufise yo kugira ubutungane bwigenga niyihe ico nyene kikaca kijana n'ikindi gasupwa ko Ndadaye yagandaguwe mufise imigambi yiyo yo kumenya abamugandaguye gute muvarafise quels sont des objectifs non narimvuze ati vya justice mufise imigambi yiye kugira mugire justice iri independant hanyuma supwa yayo ikacivuga ati ko kuva Sawanya iva ku butegetsi itarashiramwo inguvu kugira tumenye urupfu rwa Ndadaye n'abakoze ihonyabwoko none muzobigenza gute quels sont vos points muri ivyo bintu bibiri canke bitatu murakoze Ica gatatu umfasha gato tukakimarira Sawanya Frodebu wasabye ko Sawanya Frodebu yoshikiyo izoshika gute kubagandaguye Ndadaye kugira guha umuco kubagandaguye Ndadaye n'abakoze ibara kuhonya ubwoko bw'abatutsi mu 1993 mbere cyo ntangura kuri kingenda ndaduga ego iki nibaza ko ego nawe urakoze gose iki kiratomoye nkuko mwakibajije neza nuvuga ko umugambi Sawanya Frodebu nkuko mwabivuze ntiwaronse umwanya wo gutwara igihugu kuri w'igihugu ico gihe yaciye agandagurwa bivuga ko rero umugambi Sawanya Frodebu utigeze uronka ingufu na nkeyi zo gukora iyo enquête kugira ngo ushobore koko kushengeza canke gufata abishe Ndadaye ico rero igihe cyose kumbura umugambi Sawanya Frodebu uzoronka ingufu canke se ubwo runani rugashobora gushikira ubutegetsi ico tuzoca twihutira kugishira mu ngiro ico rero cyo abantu bagandaga 1993 kirakunda kugaruka cyane no mu bindi biganiro ndakunda kucumva canke se bagakunda kukimbaza twebwe rero cyane jewe umagaze jewe muri 1993 nariho imyaka 14 ndivuga ko niga ikiremba muri ise kiremba bishe Ndadaye ari undi novuga ko rero ivyabaye nawo ntasi imyaka 14 ndavyibuka gatoyi ariko ndazi ko bwicanyi bwabaye twebwe rero
mu mugambi w'abanyafrode bana duhagaze waci uvuga neza mbere ishaka kugira iki c'ubutungane washatse kumbaza kigira kabiri nuvuga ko twe mu mugambi w'iwacu umunsi wose ubu ntituzoshira ubutegetsi turi umugambi w'abanyafrode zoshira turi mu runani umure rw'inzu y'umugambi w'abanyafrode canke rifise irindi zina canke bitwa frode bizovara nuko tuzokumvikana nabo tuzojana ico tuzokora kihuta kandi twe mu frode dushira imbere nuko ico kibazo nashaka ko n'abantu bose bacumva aho duhagaze bavuga nce ndagira ko babona amankurikira minsi yose mu mugambi w'abanyafrode waragize ihonyabwoko bakagiriza ati bose bakubonye mbere nabonye n'umunsi watunganya ikiganiro aposta kuri Twitter yiwe ikiganiro waciye yandika ko aravuga neza ati uwo mbe muramubuze ngo zamumenya abana b'abategetsi ngo ise wiwe yagiye mu bateguye ihonyabwoko no kuvuga ko rero iyo witwa umufrodebu baca yitura kukwita ko wateguye ihonyabwoko byarantangaje cyane rero ariko ntabyo nzagugaruka ko cyane kumva umuntu avuga ibintu nk'ibyo ko ntazi neza naho uwo muvyeyi wanje mu masaha yari cya ntazi naho yaba ntazi naho yari ko kumurasha no kwatari mu Burundi ariko ntaco mu bisanzwe rero twe muri Abanyafrodebu aho duhagaze cyane cyane jewe mpagaze no kuvuga ko umuntu wese yagiriza ubwicanyi kuko ngaha mu gihugu cacu ikibazo gihari abahutu bavuga ngo harabayeho nyabwoko abatutsi ngo harabayeho nyabwoko ubu rero twebwe aho duhagaze cyane jewe aya masaha umbarira ati wewe ndaguhaye igihugu wo bikora gute no kuvuga ko umuntu wese azi ko yishe umuntu aho ari aho yicaye aho ajyamye aho yinyegeje amenye ko twe dufashe igihugu ntizora ngo umusende DFDD zako ari umufrodebu canke ari umuporona uwo muntu atezwa kubiba vyaha bikunze aho jewe niwe mpagaze nta muntu ashobora kwica umuntu wagumye yidegembya aguma twengera abo yiciye bamubona uwo muntu rero vyaha bikunze ahari hose amenye ko twebwe nari rwacu rushikira igihugu azobibazwa ngaho aho mpagaze kwico kibazo bijanye rero n'ubu butungane muvuga ati none imigambi mufise niye kugira ngo justice izobe independant ico rero nibaza ko mu migambi yacu ya fraude muri cyo kintu ca mbere kiri imbere nta bundi buhinga niba ubona amabero yacu aya masaha yuzuye no kubera ubutungane kumbure budakora uko bikwiye kubera nabonye ko umukuru w'igihugu yaratanze ikigongwe niyo notangira karero ataye abantu bafungurwe kandi koko abambere barafunguwe mbere twari twashimye gose ariko twumvishe ko cyo gikorwa cyagiye gihagarara kubera cyajemo ibiturire kizamo birakugwa nabi cyane baca baragihagarika kumva ariko basubira kugitunganya neza na haro vyugari igihe cyose igihugu kitazoba kirimo ubutungane bwigenga atamuntu uvuga umva ngo bavuze ngo hejuru bambariye nje ndamaze gufungwa kabiri muri iki gihugu abo nabaza bari bamfashe bambarira ngo turindire ingingo iva hejuru ivyo ruvuga ko je nsanzwe ndabizi ko bimaze kunshikira ruvuga ko tubwirizwa kugwanira ubutungane bwigenga uro ntandi buzoja biba biri mu migambi y'iwacu kandi tuza kuvyubahiriza kuko utabyubahirije bica bizana ko ni inyidogo ubona ngaha bamwe barafatwa abandi ntibafatwa bagakora ibindi bandi bakaba bankunze utwara igihugu rero tuza guhagarara neza ku buryo umurundi wese yumvamo ubwo butungane kuko twebwe rero naho duhagaze igihe cyose sokira ubutegetsi ubutungane buzigenga byanka bikunze hamara umwavuze ati Patrick Nkuza ninde Patrick Nkuza n'umuntu naciye henshi cyane jewe mfise imyaka 45 navutse muri 79 mvukira i Kigali ndabayo ndavayo ndigayo biribaza primaire ndataha i Burundi biranka ndabandanyiriza muri Cameroon ndabanza amashuri muri Cameroon hama ndagaruka ngaho i Bujumbura aho nagize licence muri audit et gestion muri ESG aho bita kwankundikisha aho niho nahejeje amashuri yanje yisumbuye sino mu bisanzwe primaire yanjye nagize i Kigali ayandi mashuri ndagira muri Cameroon hama mbandanyiriza ngaha i Bujumbura voilà Patrick Nkurunziza nduje kubabwira aho naciyeho ni henshi sino bava ndadondagure ndaheze murakoze ego imbere yuko abandi bapoza ama question Patrick nari mfise akabazo jewe ndakuzi uri umuntu ari cultivé narinze ndagoza abantu ko ndakuzi kera cyane vraiment haraheze nk'imyaka 200 kandi warasoma none ko tuzi ko muri Argentine bajya abazungu bahejeje abirabure bo muri Argentine babarungika mu ntambara
y'uburofa bakreye gutyo do toute pièce baca barungika gusa abasirikare babirabure ata plan de bataille nimwe hari kugira bahonya abirabure bo muri Argentine. Burya ubona Brazil yuzuyemwe abirabure, igihugu voisin Argentine nta mwirabure nimwe dusangayo. Bisa nk'ibi Ndayishimiye ariko arakora, arungika muri Kongo abasoda basa nk'abo ubwoko bumwe, bakagenda bakicwa bakabatikiza bakabafunga bakabaririmbisha Burundi bwacu babagiza abaprisonnier. Ubwo mwebwe mufashe igihugu mu matora canke bayabivye abanyagihugu bakabashigikira, muzoguma muri Kongo, muzoguma murungika abasoda gutikira hariya, muzofasha Tshisekedi kugwanya ba M23 canke abandi bantu bose baba bariko barishigikira mu kuticwa, muzobigenza gute? Jewe ico nohagarara ko nogaruka ko twebwe mu mugambwe wacu Sabanyafrode, ubu ndavuga nk'umuntu ari mu mugambwe Sabanyafrode kandi awurongoye, twebwe ntidushobora twe muri Sabanyafrode ntidushigikira ingwano, nta n'umunsi umwe dushigikira ingwano. Nuvuga ko twebwe ejo dushikira igihugu cyacu cyambere twokwihutira kuganira nabijya bihugu byose bibibazo. Nuvuga ko mu Rwanda ni Kongo, ivyo bibazo byose twe dushikira igihugu cyo twokora no guhagarika ijya ntambara, kuko intambara ibaye iri kwiraba yo nona vyinshi, mbere igatuma n'abanyagihugu bamwe bapfa abandi bagahunga, bikazana amaborogo n'amarira mu bantu. Twebwe mu Sabanyafrode nta munsi numwe dushigikira intambara. Nuvuga ko ejo twebwe dushigikira igihugu, iby'intambara twibihagarika tugashira imbere ibiganiro. Ico nico twoshira imbere bwa mbere na mbere. Ubwo ntimutinya ko Tshisekedi Chilombo yohava avuga ati abarundi baramuhevye? Urumva abitinya atabitinya bivuga, twebwe ko dushira imbere ibiganiro, urumva iyo kurikira inzira y'iwacu ayanse, ubwo twomenya natwe ingingo dufata ko siwe yoba dutegeka, ko Kongo nitegeka Uburundi burigenga, ico gihe twofata ingingo ibereye bijanye n'imigabo n'imigambi y'umugambwe wacu Sabanyafrode. Murakoze antukaje muranyishuye. Rumata wombwira ukurikira Amarey tugira tukumanure, nibaza Patrick yakwishuye neza. Okay, good. Tubamanure duhe ikibanza banza. Reka twakire uwundi mu Frodebisto nawe w'Imena, Dismas Junior. Muratwumva? Mungure mikro muturamutse nawe n'umubite wacu. Murabe mufyonde kuri mikro kugira ngo mugure tubumve. Muratwumva? Ndabona mugure mikro muga ntimuko muravuga. Ntitumwumva, reka ngira ngo ni network iramugoye gato. Burya naza turamuha ijambo. Reka tubandanye duhe ijambo Senyamwiza akurikire abaze. Senyamwiza. Okay, murakoze kumpa ijambo, kandi nagomba mbanze ndabashimire Reynold na Rumata, ibyanyu musanzwe mukora ibikora inka nkuko tubamenyere. Mwagize neza kuturuzanira abandi bashitsi bashasha kuri space. Nashaka nongere shimire n'uyu Patrick kuba yiyemeye kuza kuganira natwe nk'urundi rwaruka. Jewe biranshimisha kumva ugwaruka amaraso mashasha aje muri politique, kuko dufise kahise katari keza mu byabaye mu gihugu. Twizera yuko iyo haje nk'urundi rwaruka rushasha rushobora guhindura ibintu byinshi. Rero nashaka kubanza ndamubaze Patrick kuba yaremeye gufata idarapo rya Frodebu. Sinzi ko yoba yarabanje kuvugana n'abandi bantu ngo hanuze imbere yo gufata ayo ma responsabilité, kuko dusanzwe tuzi ko muri kahise umugambo wa Frodebu abarundi uvuze ijambo Frodebu ntibajyakira neza, kubera kahise ntarinze kuja mu madetail.